nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Shimimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metro 19 na 22 dore ingingo nkuru twabateguriye. Kuri uyu munsi mpuzamahanga wahariwe umugore, impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Nduta na Nyarugusu muri Tanzania baravuga ko nta jambo bagira. Umugabo arashobora guta umugore mu nzu ugaca usanga yisimbaniye akandi gakumi canke n'ababanye ugaca usanga umugore nawene ni bamwe gusa mugani ntibigwiye. Umwe mu bagore baganiriye n'ijwi ry'Amerika. Imipaka y'u Rwanda yari yarafunzwe mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya COVID-19 irafunguye kuva kuri uyu wa mbere, ariko ikiguzi cyo kwipimisha bamwe barakinubira. None twageze ku mupaka barimo kutubwira kubera ko twero turi abagande batubwiye ngo tushe $50 tukore PCR test ngo results ziraza gusohoka nyuma y'isaha. Ibyo bintu bibaho. Umwe mu bagenzi wari wavuye i Kigali yipimishije ku buryo bwihuta. Ayo makuru kimwe n'andi avuga hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku radio yanyu. Duhere ku makuru wavuga hirya no hino ku isi mwategure kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana. Aloyizi wirweho. Ndagize mwirwe Veniste. Leta z'Ubumwe za Amerika igiye kuzorungika abandi basirikare 500 ku mugabane wa Buraya gukomeza umutekano w'inteko za OTAN. Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa Amerika bwavuze ko Uburusiya bwarungitse hafi inguvu zabwo nka zose kurwanira muri Ukraine. Mu gihe Perezida Vladimir Putin yongereje ibitero, umutegetsi mu gisirikare ca Amerika yaragabishije ko Uburusiya buriko burondera abagwanyi b'abanyamahanga b'abanyesiriya kubafasha iyi ntambara. Leta z'Ubumwe za Amerika uyu mwaka imaze kurungika abasirikare 12,000 biyongereye ku bari basanzwe ku mugabane wa Buraya, ariko Perezida Joe Biden yavuze ashimitse ko ata musirikare wa Amerika azoja kugwana n'Uburusiya muri Ukraine. Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa Amerika bwavuze ko abasirikare b'Uburusiya bagereranywa n'abarenga 150,000, hafi 100% ry'ubushobozi bwa gisirikare bw'Uburusiya bamaze kwinjira muri Ukraine. Amakenga arabandanya kwiyongera yuko igisagara ca Odessa ahari kivuko gikomeye cy'igihugu gishobora kuzotegwa. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yaragabishije ku munsi w'Imana ko Uburusiya buri mu myiteguro yo gutera amabombe akomeye kuri iki gisagara. Kuri intambara nyene ishiramwe mpuzamakungu ONU rikeneye umuhora wo gucishamwo imfashanyo zija mu bice birimwo intambara muri Ukraine. Umuyobozi w'urwego rwa ONU rw'ubutabazi Martin Griffiths yabwiye akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku isi ko abasivile mu bisagara nka Mariupol, Kharkiv, Melitopol hamwe n'ahandi bakeneye imfashanyo zihutirwa cyane imiti. Iyi nama yakoranye mu gihe Ukraine n'Uburusiya bari mu biganiro ku nshuro ya gatatu byo guca umuhora w'imfashanyo, ariko Uburusiya bwavuze ko butaronse ivyo bwari bwiteze muri ivyo biganiro. Griffiths asaba ko impande zose zigwana zikwiye gukingira abanyagihugu n'inyubakwa zabo mu gihe barasana ibisasu muri Ukraine. Yavuze ko ONU yarungitse intumwa zayo i Moscow mu biganiro n'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bw'Uburusiya kuri ico kibazo cyo gutanga imihora y'imfashanyo. Washington, ijwi rya Amerika. Mu yandi makungu, raporo ya ONU kuri Afghanistan ivuga ko intambara hamwe n'ibitero ku basivile byagabanutse kuva abatalibani bashitse ku butegetsi mu kwezi k'umunani umwaka uheze, ariko iyo raporo ivuga ko agateka kazina muntu ku banya-Afghanistan benshi gahungabanywa birenze urugero. ONU ivuga ko ubwicanyi ndengerabutungane kubahoze muri leta barimwo abacamanza, abashingwamanza cyane abo igitsina gore ubandanya. Komiseri wa ONU ku gateka ka muntu Michelle Bachelet yavuze ko abatalibani bishe abaharanira agateka ka muntu, abakora mu bimenyesha makuru, abandi nabo barafungwa no kuzimanganywa. Michelle Bachelet avuga ko hambavu y'ayo mabi abantu hafi 200,000 ni kuvuga ica kabiri c'abanya-Afghanistan bahanzwe n'ikigoyi. Ibi vyatumye abana bakoreshwa, abandi bagashingirwa bakiri bato, ahandi bakagurishwa kugira abavyeyi baronke
ibifungurwa. Ambasaderi wa Afghanistan muri ONU i Geneve avuga ko igihugu ciwe gihanzwe n'ibihe bitoroshe kandi ko gukingira abanyafghanistan dukwiye gushigwa imbere ya byose mu bikorwa by'amakungu. Washington, ijwi rya Amerika. Nayo muri Afrika, muri Cote d'Ivoire, abantu bashika 5 barapfuye mu ijoro ryo ku munsi w'Imana rishira uwa mbere baguweko n'igorofa i Abidjan ku mugwa mukuru w'ubutunzi. Abajejwe kuzimya imiriro bavuze ko abandi bantu 13 bakomeretse kandi ko ibikorwa bibandanya byo kurondera abandi boba barahasize ubuzima. Iyo nyubakwa y'amagorofa 4 agerekeranye yasenyutse mu ijoro ryo kuw'Imana rishira uwa mbere. Umushikiranganje wa mbere Patrick Achi yavuze ko amatohoza y'iryo sanganya yatanguye kandi amategeko akazokurikizwa. Ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa kabiri guheze, iyindi gorofa yari kirubakwa yarasenyutse aho nyene ya Abidjan hafa abandi bantu 7. urakoze Aloyizi Bigirimana. Mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa@radio.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni radio yacu. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kw'ijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuva isaha 7 gushika isaha 7 n'igice z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Kuri iyi tariki ya 8 y'ukwezi kwa gatatu, isi yose irizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe umugore. Uyu munsi ugeze mu gihe impunzi z'abarundi bari mu nkambi ya Nduta na Nyarugusu muri Tanzania bavuga ko nta jambo bagira kandi ko bugarijwe n'ibibazo bitandukanye. Inkuru irambuye James Joven. Hafi amakungu yose arimo kwizihiza umunsi mpuzamakungu wahariwe abakenyezi, ariko abatuye mu nkambi za Nduta na Nyarugusu bo bavuga ko ibibazo by'abarenze nta bwigenge bagira n'agahohotero kararenze muri iki gihe. Benshi muri bo bavuga ko bafatwa ku nguvu, cyane cyane iyo bagiye gusenya, gukinyizwa n'abagabo mu rugo, kutigishwa imyuga itandukanye yabafasha gukemura ibibazo mu miryango, bigatuma ubuzima bw'umukenyezi mu nkambi budatera imbere. Bamwe mu bahaye ikiganiro ijwi rya Amerika bavuga ko umukenyezi ari we muryango, ariko aho batuye mu nkambi bavuga ko umukenyezi atajambo agira, naho amakungu buri mwaka yizihiza umunsi wahariwe abakenyezi. Umugore ni wari umuryango kubera ari we aguma yiruka arondera kiriya na kiriya. Mu bisanzwe turafise agahohotero kadasanzwe kifatwa ku nguvu. Iyo tugiye gusenya kwa dusenya inyuma y'ikambi turafatwa ku nguvu abenshi. Ubu bese turabapfakazi n'ukuri ntidufashwa, hana kimwe badufashisha. Babona yuko umengo turishoboye kandi tutishoboye, aha nyene tubayeho nabi. Twebwe abakenyezi nta jambo dufite muri UN. Twaranutse nta uja mu kijiji, ye mu kijiji n'ugufata bafatwa ku nguvu bakagushiramwo ingwara utazopfa wivuje ngukire. Abagabo nabo mu kuturya baturya buko babunyama. Hariho numva ngo amashira hamwe wajejwe iby'abakenyezi bakuvyigira hano kata amahoro ufise. Kweri musi mukuru w'abakenyezi yego nibyo, iyo tariki ishitse turayihimbaza, mugabo ntibigenda nk'uko twatubishaka. Umugabo arashobora guta umugore mu nzu ugaca usanga yisimbaniye akandi gakumi, canke n'ababanye ugaca usanga umugore nawene ni bamwe gusa muga ntibigwiriye, gusa abagabo nibo bigwiriye cyane cyane. Ugaca usanga yizaniye nk'undi mugore, umugore ataye ngaho yirongoreye ubundi, ugaca usanga ari zangorane nyene umugore agumagira, ugaca usanga no kubaho biramugoye, ugaca usanga nyene mu buzima bitagenda neza. Umunsi wahariwe abakenyezi wizihizwa itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu buri mwaka no mu nkambi za Nduta na Nyarugusu. Rimwe na rimwe amashirahamwe yafashe impunzi arakora inama yo kwizihiza uwo munsi, gusa bivugwa muri izo nama bisa nk'ivya politike kubera bidashirwa mu ngiro nk'uko bisabwa. Kubw'iyo mpamvu abo bakenyezi bafite ico basaba ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi HCR cyo kimwe na leta ya Tanzania. Ico dusavye leta ya
Tanzania na UN ubwa mbere yoduha ifungurwa zisha hamwe n'inkwi zo kuzicaniza mu ntumbero yo kwikingira irifatwa ryo ku nguvu ko ryogabanuka. Bakekuzana utuntu akanezereza umukenyezi akabona atari muri UN mbere badutera kugwana uzoja kuvoma uhure n'umusazi yasaje yambaye yatwigirije iyo pantaro umugera n'umwe uzotarikira nka hariya bagende kweri baze barabwira n'abagabo baze baratwubahiriza bari kuduhohotera bagonga mu nkami baraduhohotera cyane nta jambo dufise kacinyizo baze barakunda abagore bakunda abagore babo. Abakenyezi mu nkambi za Nduta na Nyarugusu barigishwa imyuga itandukanye naho atari ku rugero rushimishije. Mu bitigiri bitangwa na ASER buri mwaka hafi y'abakenyezi 70 nibo bigisha imyuga yofasha gukemura ibibazo mu rugo, mu gihe inkambi ya Nduta ituyemwo abakenyezi barenga gato 30,000. Mu biharuro vya nyuma byatanzwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi ASER mu mpera z'ukwezi kwa mbere, impunzi z'abarundi zituye mu gihugu cya Tanzania zirenga gato 140, hafi igice cyabo n'abakenyezi. Gusa bugarijwe n'ibibazo ntangere ugereranije na bagenzi babo mu bindi bihugu. Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini ku bw'ijwi ry'Amerika. Mu Burundi ubutegetsi bukomeje gushyigikira gahunda ziha umwanya umukenyezi mu iterambere. Perezida Evariste Ndayishimiye kuwa kane w'icyumweru gishize yafunguye banki y'abagore izabafasha muri iryo terambere. Desire Hatungimana. Iyo banki y'abakenyezi ije gukemura ibibazo abakenyezi bahura mu iterambere ry'igihugu byashikirijwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye aho yariko yugurura ibanki y'abakenyezi mu ntara ya Gitega ku mugwa mukuru wa politiki. Umukuru w'igihugu yamenyesheje ko yifuza ko mu butunzi habukungana hagati y'abagabo n'abakenyezi, arico gituma abakenyezi bategerezwa gufashwa mu bijanye n'ubutunzi. Aho tuboneye ko igihugu cy'u Burundi hari imigwi ihambaye isa n'itibukwa mu bikorwa by'iterambere ari igizwe ahanini n'abakenyezi n'ugwaruka, uburongozi bw'igihugu bwafashe ingingo ihambaye yo guha akaryo n'amahigwe umukenyezi kugira ngo ntasigare inyuma mu kwiteza imbere no mu guterera mu iterambere ry'igihugu. Ishingwa ry'iyi banki ryisunze itunganywa ry'iterambere ry'igihugu muri wa mugambi nyamukuru wavuye mu 2018 uzoshika mu 2027, aho igihugu ciyemeje guha amahigwe angana mu bijanye n'ubutunzi hagati y'abagabo n'abakenyezi. Abakenyezi bakira neza uwo muzo w'iyo banki kuko benshi bemeza ko kuronka ideni mu banki ari kibazo. Cyane mvumenga bizotworohera gukora imigambi yacu natwe turonka aho twisuma mu gihe hari naho usanga hari abantu bafise amikoro make mugurose nk'obo muhorikira hamwe mu makoperative nk'uko ukacisanga uragiye nko mu iyo banki bakabahangura ukaronka ahantu ushobora kuza uridandariza n'utuntu turengarenga kugira ngo uronke icyo sana mu muryango. Abakenyezi twumva dufite umunezero ntangere, tuyiteze ko byinshi. Abakenyezi tugiye natwe kugira imigambi, hama tujyane imigambi, hama dusabe ingurane muri iyo banki. Gutyo rero abakenyezi murazi ko dusanzwe dusabikanya, turakundana, turafashanya, tuzoheza dutezanye imbere biheze bigende neza. Ndabahariwe Marie Salome arongoye iyo banki aramenyesha ico bazisunga mu gutanga ingurane. Ibanki y'imigambi n'iterambere ry'abakenyezi izoshira imbere gushigikira imigambi y'abakenyezi bahurikiye hamwe, haba mu mashirahamwe, mu makoperative, mu kubaronsa ingurane. Izoshigikira cyane imigambi irashe izotanga ubuzi ku bwinshi mu bisata byo kuguza umwimbu n'ubutunzi n'uburimyi, ubworozi, uburovyi, amahinguriro, utugenegene, kwiyunguruza, ubuhinga n'ibindi. Izokwaka inyungu itavuna ku ngurane izoronsa abakenyezi mu kurangura imigambi yabo yo kwiteza imbere. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye arafite ishahanura